Ndabaramukije bakunzi ba BMBC TV. Turi mu kiganiro icanzo c'iterambere, jewe ndakibashikiriza ni Caritas Nduwimana. Woba umaze kumenya igituma ahantu uri hadatera imbere? Woba umaze kumenya igituma societe ukoramwo, quartier ubamwo, commune, igihugu urimwo bidateye imbere? Woba umaze kwiyumvira igituma ahandi hateye imbere kurusha aho uherereye? Kubera ko ahandi hateye imbere? Kubera ko ababanyi, umuryango, inshuti, abagenzi ndetse n'abandi bateye imbere kukurusha? Ibihugu kugira bitera imbere, igihugu kive aho kiri kivyara umuntu atameze nk'abandi. Igihugu c'abantu bakunda kugira nabi kavyara umuntu adakunda ikibi akagitwara akarona. Igihugu c'abantu badakerebutse kavyara umuntu akerebutse. Igihugu c'abantu batarinda cane kavyara umuntu umwe arindisha abandi bantu benshi bagatsinda nk'amahanga batera. Murabona ba Dawidi muri Bibiliya, murabona ba Salomo, murabona nka barondera ama independence mu bihugu bitandukanye. Ukiyumvira ukuntu umuntu umwe yavuyemwo akaza guharana ibintu abantu batumva ko binakenewe, ni umuntu atameze nk'abandi bantu. Donc uwo muntu rero yamara umwe canke abari umwe kenshi abari umwe. Nico gituma nk'abajya baharira ama independence mubona bamwishe by'ababiheze. Warondera uwundi muntu azosora gushira nk'abantu bikanga. Ravye ngaha abasankara abandi bagwa gasore bande barumumba. Urabona niwe bari bafise ubushobozi n'ivyumviro byo guharanira abandi bantu bamwishe byaca bipfa. Uwo muntu rero mu muryango mumufise, mu gihugu mukamugira, muri entreprise mukamugira, akagira engineer muri BMBC, ntuze kumwipfuza ngo ujya ngo uko akora cane ngo akaba bamuha avantage wamushishuta ngo abashefu biwe uranje oya kugira aba engineer muri laboratoire bakora ibintu havamwe umwe abarusha atiyumvira nkabo. Muharamu babona muri Afrika bavutse mu bigwati mu village muri Senegal, ahantu hari ubukene hatagira amashuri hatagira iki, ibakamara imyaka n'amareta yabo akagerageza kuzobateza imbere bikanga kugira ahantu atera imbere. Harose umuntu witwa Sadio Mane abaka amashuri akubaka ibitaro akubaka ibi nibi akashira ama academy de football abana bigiramo, akashira ama bibliothèque, akashira ama cinema. Yitwa Sadio Mane. Kugira umuryango w'iwanyu utera imbere, umunsi umwe hazovukamwe umuntu atameze nka mwebwe. Turi kumwe kenshi mushobora no kuzosanga mumugwanya kubera ashaka kuzokura mudahuza mu vyiyumviro. Kenshi abari umuntu nk'akarakunda gukina nawe ugasanga mu buntu menga muri abadogiteri mwarize amashure, bamwe n'abajournaliste, abandi n'abaprofesseur, abandi n'abigisha, abandi n'abadandaza. Umwana akavukana ingabirano zo kuzoba umukinyi akomeye, ni nkaho umenga ikintu camutumye kuzobazamura. Iyo muriko muragwana mumubuza kuja gukina mukamukubita mukagira iki, we akumva ko bidakunda ko yokora ivyo mukora, akumva ko atokiga kaminuza ngo aminuze, akumva ko afite iyindi ngabirano. Hazovuka umuntu iwanyu mu muryango iwanyu atameze nka mwebwe. Tugira umuryango uhinduke ukuntu umeze, kuko n'umuntu yica umuryango awusubiza inyuma. Kenshi avuka mu muryango nyene, umuryango uteye imbere, bakavuka umuntu w'ikirara azokwica vyose, azozana mw'ingwara, azozana mw'ibi na biriya, azonywa amadroge, azokwiba, sivyo? Muri kino kiganiro umuyobozi mukuru wa BMBC Group yatwiganiye ukuntu ivyo bibaho, aranatubwira ko kugira ngo umuntu atere imbere aba akeneye umuntu umwe atameze nkawe, ariko kandi aba ari we kuyobora kw'iterambere. Akenshi mu muryango havuka umuntu azotuma uwo muryango utera imbere, ndetse no mu gihugu nuko nyene, kuko habonekamwo umuntu atuma igihugu gitsinda intambara ndetse kikanatera imbere mu bisata vyose. None abo bantu tubamenya gute? Ni gute tworeka abafise izo mpano bakazikoresha? Byose muravyumviriza muri kino kiganiro aho umutumire wacu abidusigurira. Ni mumwumvirize. Muri ya ntumbero nyene yuko mworeka kuza muragerageza kugira ishari ku bantu biwanyu n'inzigo ku babanyi banyu ko mwigana mu mukorana ku bashefu banyu n'ibindi. Uno munsi ndababwira ikijanye ibi ni ibintu bituma umuntu atera imbere. Wimenye ukabaho ubuzima bwawe urashika ku ntumbero zawe, kuko uramenya uti ibi ntavyo noshobora, bijya vyanaka ntavyo noshobora. We nturabona umukinyi ukuntu abandi bakinyi nk'abakinyi ba Mbappe ba Yamini n'abandi bose bagenzi babo bavuga bati ujya araturusha, barafinya. Ubundi ninde barafinya. Ujya akavuga tujya ujya araturusha.
mugenzi wacu mugaraturusha. Rero ngoma ndabasigurira ukuntu kugira mubeho neza mutegerezwa kumenya ko abandi bantu bashobora kubarusha ibintu canke mege mu barusha ibintu. Navuze ko ntibikunda ko umupedeje utarimenya, ntibikunda ko umurimyi mwiza utarimenya, ntibikunda ko uwadeje utarimenya. Niyo bibaye ntunezerwa uguma uvuga ngo mpa bijya byanaka kuko ntubuzi ko bijya utabishobora. Ariko je nk'ubu ndazi je ntoshora mu vy'akazi, ndazi ibintu byananiye, ndabona ubushobozi ntafise, ahandi ndabona igituma ndahari, ndabona igituma ntahari hantu. Numva narafashe umwanya ndiyumvira ku buzima bw'iwanje, kandi ivyo ni ijambo ry'Imana rivuga. Bamwe yabaremye kuzobaba, abandi yabarema kuzobaba, hanyuma bamwe bibaha amatara ntangahe, abandi baha amatara ntangahe. Ntibikunda ko abantu hamera cyo kimwe. Nshaka kuvuga iki rero, ngoma ndabwira ukuntu mukugira mu muryango iwanyu mutera imbere. Hari ikintu giteza kuba gisaba ko mutagira ishari. Nimba bavukiye mu muryango ukenye, kugira utera imbere murakene kwavuka umuntu umwe canke barenga atameze nka mwebwe. Navuze by'amashari migano giheze bisaba ko mumutahura. Navuze by'abakinyi muramaze kumva ba Messi, ba Ronaldo, ba Cristiano ko n'imiryango yabo yaribayeho. Hanyuma umuryango utanabiciye nikanda uravyara umuntu atameze nkabo, azopushinga azokina nk'imashini. Hanyuma umuryango arawuteza imbere, abantu biba bakama mu ndege, sivyo? Abo ba Mane, ba Sadio Mane muharamu babona muri Afrika, bavutse mu bigwati mu mavirage muri Senegal, ahantu hari ubukene, hatagira amashuri, hatagira iki. Ibakamara imyaka n'amareta yabo akagerageza kuzobateza imbere bikanga. Kugira ntatera imbere harose umuntu witwa Sadio Mane yo awaka amashuri, akubaka ibitaro, akubaka ibi nibi, akashira amakademi do football abana bigiramo, akashira amabiblioteke, akashira amasinema yitwa Sadio Mane. Kugira umuryango w'iwanyu utera imbere, umunsi umwe hazovukamwe umuntu atameze nka mwebwe. Turi kumwe? Atameze nka mwebwe. Kenshi mushobora no kuzosanga mumugwanya kubera ashaka kuzokura mudahuza mu vyiyumviro. Kenshi abari umuntu nk'akarakunda gukina, mwe ugasanga mu buntu umenga muri abadogiteri, mwarize amashure, bamwe n'abajournaliste, abandi n'abaprofesseur, abandi n'abigisha, abandi n'abadandaza. Umwana akavukana ingabirano zo kuzoba umukinyi akomeye, ni nkaho umenga ari ikintu camutumye kuzoba azamuka. Iyo muriko muragwana mumubuza kuja gukina, mukamukubita, mukagira iki, we akumva ko bidakunda ko yokora ivyo mukora, akumva ko atokiga kaminuza ngo aminuze, akumva ko afite iyindi ngabirano. Hazovuka umuntu iwanyu mu muryango iwanyu atameze nka mwebwe. Tugira umuryango uhinduke ukuntu umeze, kuko n'umuntu yica umuryango awusubiza inyuma. Kenshi avuka mu muryango nyene, umuryango uteye imbere, bakavuka umuntu w'ikirara azokwica vyose, azozana mw'ingwara, azozana mw'ibina biriya, azonywa amadroge, azokwiba, sivyo? Rero nshaka kuvuga iki, kugira mwege mu muryango iwanyu mutera imbere, nimwemere ko ingabirano zibaho, kandi ko mureke kuzamurashira abantu bose ku rugero rumwe. Jewe mubabarire nivuge ko ikintu, niga amashure yisumbuye, jewe ndi umwana w'umurimiro. Rero iwacu abavyeyi kugira bemere ko umwana ari umwana mwiza, ari umwana akundwa, ari umwana agambukira abavyeyi, yari umwana naho yaba ari umunyeshure canke yiga muri secondaire canke muri kaminuza, muri vacances yamara vacances yose afise isuka ataruhuka, ariko ararima afashe kiva abavyeyi. Jewe mugabo kubera utabuze ibintu ngira ngo waremewe sinzi, jewe nkakunda gose ibikorwa vyo muhira. Mugabo iyo mfise ibitabo vyo gusoma, jewe urumva jewe ndi cabona ca Yehova, ndi mutemwe do Jehova kuva ndi umwana. Rero kubera ni mwishure, ndi mwishure niga mu ndaro, hari ukuntu iyo ndi kw'ishure ibitabo ubona ko abatemwe do Jehova basohora ibitabo vyinshi, ibitabo rero byose byaba byasohotse mu mezi nk'atatu wasanga ntabisomye, ibinyamakuru vyacu n'ibindi. Rero nkajya muci ziba vyaruzuriranye n'ibindi bitabo nkora mu biblioteke kw'ishure, n'ivyo nkora mu biblioteke biharuro n'ibiki, nkabitahana muri vacances, nkasanga ibindi bitabo byo mw'ishengero bingana nk'uko, nkasanga bisaba ko niyugarana kugira nsome ibitabo nkuye kw'ishure mu biblioteke n'ibitabo vyinyigisha ivy'Imana. Kuko umuntu agizwe n'ibintu bibiri, kuba umuntu spirituellement ari satisfait no kuba umuntu mu vy'umubiri ari satisfait, canke naho ari comble. Kuko umuntu lo physique umva nikwiye, umuntu kugira ngo abeho neza agira ubwenge arakeneye ko afise des principes spirituels zishingiye ku vy'Imana ishaka. Rero igihe n'abandiko ndasoma ibyo bitabo, mama wanje twirirwa turiruka, kandi urumva ntigeze abitahura, ntiyarazi ko umuntu ashobora kuvyara umwana atazoba umurini nk'abandi bana, nk'abashikanje, nk'abakuru banje, azogoma mu bitabo, sivyo? Ucubona ico byazanye, byarakuze bya bitabo ndakompira ivyo nagenda asoma vyose kw'ishure n'ibiki, naguma mu bitabo.
ndabona ukuntu byahinduye ukuntu niyumvira bigatuma ashobora no gushinga societe ikagera ngaha kaja nk'abantu benshi mitahe n'ibindi gakura twibaza ko izobana nikura murabona ko ako nakaronda bahaye nukuvuga umuvyeyi wanje yaravyaye umwana atarameze ko ashaka atari umurimyi nkuko mama wanje yashaka ataguma mu nkora teka yaguma mu bitabo turi kumwe nukuvuga rero namwe wanyu kugira mutera imbere muzovyara umwana atameze nka mwebwe akunda gukina umupira akunda kurima cyane akunda gusoma ibitabo akunda kuvoyaja mwege kandi muri abantu bize cyane abavemwo akunde kudandaza mu mutuke ngo ntazazoshobora umwana murabarimyi ba cyane abavemwo mukunda kuja ku marigara mubona umwana akunda amashure mutangare umwana azoteza imbere umuryango wawe rero namwe nababwira nti uwo muntu mutamurose muzorinda generation n'iduri zokurikirana mudateye imbere bisaba ko umuntu azameze ukundi hanyuma n'umwana azokwica umuryango wanyu kesha avuka uko nyene mwege mukaba mukunda kwiga amashure cyane kudandaza umwana akavuka ari kirara yiga école buissonnière anywa drogue yama mu mabwate igihe cyose mera yivye atanakoreye sivyo yama mu kirori gusa ashaka kuzokwega ingorane ari wese ko ashobora guhenda abantu bamugurana ibintu yama mu gasho n'ibindi azovuka uko nyene rero icyo nashaka ni giki nibihugu kugira bitera imbere ibihugu kugira bitera imbere igihugu kive aho kiri kivyara umuntu atameze nk'abandi igihugu c'abantu bakunda kugira nabi kavyara umuntu adakunda ikibi akagitwara akarona igihugu c'abantu badakerebutse ikavyara umuntu akerebutse igihugu c'abantu batarinda cane ikavyara umuntu umwe arindisha abandi bantu benshi bagatsinda nk'amahanga batera murabona ba Dawidi muri Bibiliya murabona ba Salomo murabona nk'abarondera ama independence mu bihugu bitandukanye ukiyumvira ukuntu umuntu umwe yavuyemwo akaza guharana ibintu abantu batumva ko binakenewe n'umuntu atameze nk'abandi bantu donc uwo muntu rero yamara umwe canke abari umwe kenshi abari umwe nico gituma nk'abajya baharira ama independence mubona bamwishe by'ababiheze warondera undi muntu azosora gushira nk'abantu bikanga ravye ngaha abasankara bande bagwa gasore bande barumumba urabona niwe bari bafise ubushobozi n'ivyumviro cyo guharanira abandi bantu bamwishe byaca bipfa uwo muntu rero mu muryango mumufise mu gihugu mukamugira muri entreprise mukamugira akagira engineer muri BMBC ntuze kumwipfuza ngo ujya ngo uko akora cyane ngo akabaguma bamuha avantage wamushishuta ngo abashefu biwe uranje oya kugira aba engineer muri laboratoire bakora ibintu havamwe umwe abarusha atiyumvira nkabo ashobora kurara akanura mu ijoro bisindira bagenzi biwe akabyuka bereka formule no ngaha muri entreprise babahari umushefu byamusize ukabona umuntu umukorana akubwira atega chef ugenda wagize ubwoba ukabona ugati ndakubona chef tugize uko birakunda turi kumwe hama hariho umuntu arusha abandi uwo muntu niwe mukeneye muri entreprise kugira mutere imbere mu muryango yamara umwe kesha kandi yama baho ubuzima buteye abantu badashima badashima yamafite ubuzima buri bizarre umeze ukundi mugabo akora cyane muri football abafise umukinyi umwe muri Real Madrid muri Barcelona muri Manchester City muri Paris Saint-Germain hariho umukinyi asivye umwe gusa uzobona ibintu sivyo kandi abandi bose ariho bari mu gihugu hariho umuntu umwe havuye bisha byaho kubera uwo muntu kenshi usanga ameze ukundi mu muryango nabwiye ntimutamuronse uwo muntu ntimuzotera imbere umuntu ari bizarre ameze ukundi akora ivyo mutimviriye sivyo niyo abana rero mu muryango iwanyu biguma murondeza bikanga ni gusenga murongo uwo muntu atameze nka mwebwe twe nka twaciye nta numwe yahemera ko tuhaca mu muryango ukuvuga ko ari ibintu bagwanije gushika bigere ngaha nivyo rero hanyuma umuntu mufise nimuze muramwipimako oya mushigikire mufise mu gihugu mukamufira muri societe mukamugira muri association yanyu mukamugira muri commune mukabona umuntu arakarishe arakerebutse uwo muntu ntimumwipimeko oya ntimuze muramubwira ishari burya havuye nimwe musubirira uwo muntu havuye nimwe musubira nababwiye ibintu byerekana ko ari byo abaharaniye ama independence yabaragiye abavuze bagomba basubirire ntibatawe n'ibiko biraba mu bihugu murayibona abari umuntu umwe muri entreprise abari umuntu umwe ntasubirirwa hashaka guca imyaka 100 mutamuronse
haba mu muryango abajya mu mva bitwa ba Trump ba Rockefeller muri Amerika n'ibindi bari abo mva ba Dangote abaziranutse bo ngaha ntuvuge ngo ndamusubirire Imana ntirema abantu cyo kimwe abakadira bamwe mu mabanki za BRB baba biyizi bajya mubona bakora ibintu mutangarira ntuvuge ngo ndamusubirire ngo umwumvire ishari oya kugira ikintu gihagarare neza ibanki hagarare neza ikenera umushefu uvuze ngo manda yiwe iraheze ngo nza n'uwundi urumva mashaka kuzomora imyaka 50 mukamubura ingabano ntizitangwa cyo kimwe hama hariho umuntu azokiza umuryango igihugu societe ibanki ibitaro iki aje mumushyigikire muri kurondera kuba nkawe canke umwumvire ishari n'inzigo abantu ntibabijya hanyuma umenye ko abantu batandukanye kandi ko ibintu iyo byazamye bizamurwa n'umuntu uyu ingorane iyo bimaze kuzamurwa abantu bose bacavyitirira abantu bose bacavyitirira kandi nibisanzwe bibaza ko ico cigwa ntanze umwese akoramo icigwa ciwe umuryango wanyu ufise ingorane kubera utararonka umuntu awuzamura kujya kwa Isirayeli kuri Dawidi abafisitiya baragwanye imyaka myinshi barasometa iryo hanga gushika Dawidi aje kujya kwa Isirayeli muri umucamanza yitwa Samson nawe nyene barabafisitiya barabaturubitsa abisirayeli gushika Samson aravuka murashaka kuraba abandi bami bose baje bakomeye okay niko mvuga muri Bibiliya mu bihugu nuko nyene murafise umuntu umwe yatumye ibintu bera kunyenye murafise ibihugu byatwaye imyaka myinshi idahera yama demokrasi murazi ko ashushe hanyuma ivyo bihugu biratwaga imyaka 40 ariko haraza umupresident umwe abihindura muri senka kubera kugira abantu ubuzima bwabo bihinduka bakeneye umuntu umwe avyumva murafise amasosiyete yazungazunze hakaza umuntu muri senka ayahindura nuko ibintu byo kwisi bimeze umuntu rero azi akarero ka Dawidi muri Bibiliya akamenya ka Samson abagwanyi bari bakomeye ushobora kwigira ko ibintu byo gupanga ibintu kora kandi muzoze murasoma ijambo ry'Imana birafasha kugira umuntu amenye ukuntu akora akazi rega navyo birimo erega Imana nituteka akora akazi uzi akarero ka Samson rero ukamenya akarero ka Dawidi ukamenya akarero k'abandi basirikare bari bakomeye muri Israeli ukamenya akarero k'aba president ariko ndavuga aho ba engineer ndiko ndavuga umu engineer yakoze bomba atomique muri Amerika igatsindwa intambara hanyuma hakaza umu engineer akavuga ati ngomba muri kigwanisho giturira Ubuyapani icarimwe yari umuntu umwe yabishize ngaho turi kumwe uwo mu engineer yaje agakora iyo bombe yahagaze intambara uwo mu engineer yari inde abo bantu sabantu basanzwe ntibigera barenga umwe keshi baba ari umwe abandi bose azokogera kuvyo abandi bakoze murakoze rero nibaza kwishiga mwacumvise kizotuma mutazamuragereza kwipima kuri bajya abantu Imana yarimanye ubushobozi burengeye mwebwe bagene kuzamura abandi imiryango yanyu sivyo hari n'igihe rero muri entreprise mu gihugu muri association muri banki mu bitaro mu ishure muri université muri organisation mu gisoda mu gisoda mu laboratoire mu industrie militaire haragera igihe abo muntu abura nihajya abantu bazogwana ntibatsinde bagira ibyago ntibabivemwo bikanka habuze umuntu yiyumvira ukundi umuryango bikanka uzotera imbere ukamengana ubutindi ugasanga kuva kuri sekuru bari bakenye babuze umuntu wabavukamwo ameze nka Dawidi muri Israeli atimvira nkabo mumubuze rero muce mumenya ko muyakina mukananga amanama y'umuryango nta numwe afata ingingo nta numwe apanga ibintu mubuze umuntu akabura umuntu apanga amarole umuntu agwaye umuntu ageze amakosa mu muryango akabura umuntu ayobora ibintu uwo muryango muce musenga haze havukemwe umuntu n'umuvyara akazameze nka mwebwe umuntu ahagarara akayobora ibintu murakoze mugira ibihe byiza bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwiki bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo
izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.